Bwana Yesu asifiwe. Mu gice cya mbere natanguye nsenga hama ndabwira inzira ya mbere Imana ivugana n'abantu bayo, navuze ikoresha abavugishwa nk'inzira ya mbere, koresha inzira ya kabiri ivuga ngo indimi nyinshi no kuzisobanura, reka nze ku nzira igira gatatu ivuga ngo ijwi ryongorera mu gacerere. Usomye Abami ba mbere 19 ku murongo wa 12, aha ijambo ry'Uhoraho ryaje kuri Eliya riramubaza ico ariko arakora, nawe arishura. Yarishuye kuko ijwi ry'Imana ryamujeko. Imana ibwira Eliya ngo asohoke ave mwisenga ahagarare hanze ku musozi imbere y'Uhoraho. Ako kanya Uhoraho acaraza, haza umuyaga mwinshi w'igihuhuta usatagura imisozi, umenagura ibitandara imbere y'Uhoraho, ariko Uhoraho ntiyari muri uwo muyaga. Umuyaga uciye habaho gutigita kw'isi, Uhoraho ntiyari muri uko gutigita. Isi irangije gutigita habaho umuriro, ariko Uhoraho ntiyari muri uwo muriro. Aha rero hari ibintu byinshi by'amabiba bakandibaza ngo Imana ivuze cyangwa Imana irimwo, hari Imana bitarimwo. Mubonye ivyo, ariko tuko twego kuntu Imana ivuga ngo tunye ko yavuze. Hanyuma y'uwo muriro haza agacerere. Agacerere kameze kuza, Eliya yaciye yifuka mu maso, arasohoka ahagara ku muryango w'iryo senga. Haza ijwi rimubaza riti ukora iki hano? Hari mu gacerere. Rero yiri kurasenga ugashika mu kanya k'agacerere, urashaka kumva ijwi rigize ikintu rikubaza. Ijwi ry'Imana rishobora kuza ko, ariko twabikwerekana ko hari igisiburi gihe rero haza kuvugishwa, so haza umuvugishwa, hari ijwi ryo mu gacerere uryumva tazi n'inzu. Muzora bini mu rusengero iyo hagize umuntu ariko aravuga mu ndimi, Imana ikagomba kwivugira ubwayo iciye mu muntu, hatangura agacerere. Agacerere karabaho, abana bagahora, n'uri kuravuga ubutumwa agahora, bose bagahora, ukumva ijwi ngo ndi Imana. Imana ikavuga mu gacerere. Bwana Yesu asifiwe. Ico kweri kibaho. Ngomba kubabwira gishoboka ngo umuntu arabe ni hehe Imana ivuganira nawe. Yuzi keshi inzira Imana ivugana nawe wamuyitezemo, kuko Imana ikoresha inzira igombye. Niyo n'inzira imwe mu nzira tumaze kuvuga, kandi ko nazipanze siko zipanzwe, urutonde niko nabipanze nabikurikanije. Imana ikoresha inzira igombye. Nta witegeka ngo vugana nanje Mana ngo kunuku. Ivuga ivyigombye igacisha mu nzira igombye. Niko nkwerekeza inzira ngo nzitegemwo ko ari Imana yo kubwira. Inzira igira kane ivuga ngo ijwi ryumvikana. Dusome Matayo 3 ku murongo wa 17. Buno rero ijwi riva mu ijuru riti uyu ni wo mwana wanje nkunda akampimbara. Igihe Yesu yariko arabatizwa aheze kozwa na Yohana ava i Yorodani, murazi ibyabaye, ndi kuvuga ko ryumvikana. Iri jwi ryavuze uko abantu bose bararyumvise, si Yesu nyine aryumvise, n'abandi bararyumvise. Nico ngomba kuvuga. Dusome kandi Matayo 17:15 havuga ngo akivuga haza igicu gikayangana kibatera igitutu, kandi ijwi riva muri nyagicu riti nguyu mwana wanje nkunda akampimbara, nimumwumve. Aha nigihe Yesu yakayangana bari gusenga, yaduge n'ababigisha biwe batatu, hama Eliya na Mose barabonekera. Hama rero bazibonekera niho irijwi ryumvikanye. Ijwi ryarumvikanye, amajambo asa n'ayandi, ariko hari ahandi byumvikana. Abari ku Yesu gusenga, iryo jwi bararyumvise bose. Ijwi ry'Imana ryaravuze bose bararyumva. Rero ibyo batangaza, ibyo birinze bishika ntizo bigutangaze, womenya ko ari Imana ivuze. Yohana 12:83 havuga ngo data shemagiza izina ryawe, maze ijwi riva mu ijuru riti ndarishemagije kandi nzokongera kurishimagiza. Yesu ati iryo jwi ntirije ku bwanje, ariko rije ku bwanyu. Ni Yesu yuko arasenga ari kumwe n'abantu, acavuga ibwira Imana
ngo ishemagize izina ryayo. Imana ikiramwishyura mu ijwi ryumvikana, bose bararyumva. Yesu yerekanye ko Yesu yari atwara umwana w'Imana, yamavugana n'Imana. Iryo jwi ryaje kubera abantu bari kumwe na Yesu, ntabwo ryaje kubera Yesu. Ibyo rero birashoboka, ijwi ryumvikana rikavuga ukaryumva n'abandi bakaryumva, birashoboka nk'uko byashobotse hano. Ibyakozwe n'intumwa 9:7 ngo masome ibyakozwe n'intumwa igice 9:7 havuga ngo abagabo bajyanye nawe bahagarara badakoma kuko bumvise ijwi ata muntu babona. Aha n'igihe Yesu yiyereka Sawuli ari mu nzira ajya i Damasiko. Maze ariko aragendagenda agira ashika i Damasiko, haza umuco giturumbuka uvuye mu ijuru umukayanganira ijya nino, yikubita hasi, yumva ijwi rimubaza riti, Sawuli, Sawuli, umpigira iki? Aramubaza ati, urindega mwami? Nawe ati, ni jewe Yesu uwo uri kurahiga, ariko va hasi ushike mu gisagara uzobarirwa ibyo ukwiye gukora. Bwana Yesu asifiwe. Abantu rero uko twahasomye ku gice 9:7 ko abagabo bari kumwe nawe bahagarara badakoma bumvise ijwi atamuntu, ibaze na bumvise ijwi atamuntu ubona. Urumva ubwo n'abantu benshi bumva amajwi bari kwasenga bonyene baragira ubwoba bukabatekera kuko nta muntu ubonye, bumvise ijwi. Ibyo ryo byarigeze kushikira shiyambira ngo Arfaxade, aho wewe uratanga igira 10. Nari nduta, naragize ubwoba kundwa, naragize ubwoba, cyari gihe cy'ingorane, hama amafaranga naho utangira 10 ndabivamwo, ndafashije imfuvyi nafaka cyakoresha uko ngombye. Hama ijwi ryanzira ngo uyambira ngo Alfaxade, ahubwo vy'ukuri uratanga igira 10. Nta muntu nigeze mbona, numvise ijwi gusa, n'ibintu ntazibagira mu buzima. Rero ndatinya, hari gihe rero kumva ijwi, hari n'igihe wodyumva wenyine ntibaryumve, nkagenda twamva ryo mu gacerere. Hari gihe rero ukumva iryumvikana n'abandi bodyumva. Ivyo birashoboka, ugira ubuntu mu nzira nk'iyi ugashobora kumva ijwi. Reka mvuge inzira igira 5, inzira y'abamarayika. Imana iratuma abamarayika bakaza ku bantu bayo bagatanga ubutumwa. Abaye marayika je rero arakuvugisha mu kayaga. Mwibuka hari abamarayika baza bameze nk'abantu, kumwe kwa Aburahamu yakiriye abamarayika b'Imana agira ngo n'abantu. Hari kumuhaza umuntu ari umarayika ukamenya ko marayika agiye. Ivyo ndavyizera ko bizobashikira canke kwemeza kwashikira. Imana ituma umuntu nk'umumarayika akaza akavugana nawe, apana nk'umuvugishwa, nk'umumarayika wayo ko abafise forme y'umuntu, ukabona ari umuntu ahise tuzose no kumubona ntumenye n'uwari we, no agana atakwidondora ko akagira ko yashira iby'Imana imutumye. Dusome mu Vyakozwe n'Intumwa igice 8 ku murongo wa 56 havuga ngo, maze umarayika mwami Imana abarira Filipo ati, va hasi uje ibumanuko. Aho ngomba kwerekana ko umarayika yavuganye na Filipo, yari message y'Imana yatumye Filipo. Nanse kusigura ivyo yamubwiye kuko atari ntumbero ndiko nderekana ko Imana ituma abamarayika, kwa marayika cyo kuvugana natwe. Some kandi ibyakozwe n'Intumwa 12 ku marayika ku murongo 8, ibyakozwe n'Intumwa 12 ku murongo 8. Umarayika aramubarira ati, kenyera wambare inkweto zawe. Abigenza atyo kandi aramubarira ati, yamubwiye byinshi nango nanse kubandanya. Ni cyagiye Paulo hari mwibohero bari kunasira, frazi ku marayika yaje akabugururira. Rero marayika raje amubwira amajambo ati, kenyera wambare inkweto. Numarayika yivuganiye nawe ati, kenyera wambare inkweto zawe. Nawe acabi wahakurikiranye ugomba kuvyiga neza, utura ko marayika yavuze ukarani n'umuntu icyo yabwiwe. Natwe turabandi ba marayika avugaye natwe nicyo dukora. Iyo umuntu atizera ko marayika avuga apuziya byose, uwizera ko marayika avuga aravyizera akabikora. Na cyane cyane amenye ko marayika hoho ashakure kuko Imana yiziriye nibindi. Kenshi amarayika baraza kenshi
kurusha incuro Imana yizira. Abamarayika baraza kenshi kurusha igihe Imana yizira. Umumarayika gusa aje no mu rusengero abantu babona akaga kahindutse ari umumarayika gusa yaje atari Imana, umumarayika w'Imana aje. Okay, ibyakozwe n'intumwa 73 kuko muri iri joro umumarayika w'Imana ndi uwayo kandi niyo nkorera yahagaze iruhande yanje arambarira ati ntaco utinya Paulo, ukwiye guhagarara imbere ya Kaisari kandi uwo bana isoma ntano gizanga aye ijamba ngomba nijyo kubona ko umumarayika w'Imana yaje akavugana Paulo nk'uko umumarayika w'Imana